Tabahe mwiriwe canke mwaramutse bivaye na mose herereye. Ni jewe urakoze cyane kuri Kiyago Cyabo TV nko musanzwe mumenyereye. Tubasubire manze mushire ko like, mushire ko ka subscribe, mushire ko commentaire. Yo commentaire zo dufasha byinshi kugira tumenye yuko mwashimishijwe cyangwa mutashimishijwe. Imbaraho twihenze tuhakosore kuko birimo n'ibishasha dutanguye. Rero kabiri kuri gatatu nko musanzwe mutumenyereye kuri Kiyago Cyabo TV. Tumaze twongeye tubahe ikaze. Mumeze neza, mushima Imana. Nawe utameze neza, izere Imana biragenda neza kuko tugira tugarukana cyane tuvuga ku bijyanye n'intambara iri kibera muri Liban aho bita muri Hezbollah. Nukuri reka tumanze twihanganisha abantu babuze bari muri Hezbollah. Reka tutange tuvuga intambara hagati ya Israel na Hezbollah. Nyuma y'uko Israel iteye Hamas, ubu naho Israel itambukiye kuri Hezbollah. Ikaba intambara yatanguye mu mwaka weze mu 2023 neza itariki 8 z'ukwicumi. Iyo ntambara ntiyiyumvire ngo ijo no munsi. Ni intambara yaje bukibuke. Rero no munsi ntibagiye kubigaragaza mu vy'akaga. Umutegetsi mukuru wa Hezbollah yatangaje avuga ko bari mu gihe c'intambara kandi abo bahanganye batoroshe ku rugamba. Dusubire inyuma gato kuri kahise Taliban na Israel. Neza hari tariki 12 z'ukwindwi 2026 niho Liban yatera amaroketi ku butaka bwa Israel. Nyuma rero niho umukomando wo muri Hezbollah muri Israel yica abasirikare bashika kuri 8 abanyuruje. Ibyo rero bikerekana ko Israel ari igihugu kiri contre cyangwa gihushanye cyane na Liban. Reka rero tugaruke kuri ino ntambara iko ibera muri Liban. Byose byatanguye gute? Israel yatanguye isukiranya ya misile nyinshi cyane kandi bavuga ko ziteye n'ubwoba. Nuko umutegetsi wo muri Hezbollah acahita abona ko ari gutangura intambara. Garante wo muri Israel yavuze ati ubu tugiye mu kindi gice c'intambara, tubwirizwa kwihangana no gukora. Akaba yavuze agiye ku ikambi y'abasirikare bakorera mu kirere. Niho yavuze ivyo bintu mu vyumve neza. Uwo ni Garante wo muri Israel atwara igisirikare gikorera mu kirere. Tugaruke rero muri Liban. Umunsi wa mbere rero Israel yatanguye guturitsa Pagas. Imaze gutugira Pagas, ku munsi ukurikira baturitsa ibikoresho vy'itumatumanaku vya Hezbollah. Mbega ivyo vyose ni iki kibituma bamwe bashobora kuvyiyumvira bikanabasiga. Isibangano ry'akarere ka Hezbollah niko vuba bwa ngo kagiye kuboneka kuko umwanditsi wa Hezbollah Hassan Nasrallah avuga ko Liban iri mu bihe by'intambara kuko umwasi abarembeje kubijanye n'ikoranabuhanga. Ivyo navyo birekana ubwoba bwinshi ku gihugu ca Liban kiriko kigaragaza. Ku munsi wa gatatu Israel yaturikije ibisaso byinshi kandi birekana ko abantu bahitanywe batari bake. Ku munsi wa kane hoho nta cyaje coroshe kuko Israel yarongetse indege za rutura zituritsa inyubako za Hezbollah. Uwo munsi nyene Liban yarongetse amaroketi ashika kuri 10 kandi abenshi barahasize ubuzima. Hassan Nasrallah yemeje ko azogwana intambara hasi hejuru. Nasrallah ubwiwe yongeye kuvuga ati ndindiriye igisirikare cyo muri Israel kize mu majepfo ya Liban tubahe isomo. Iryo ni jambo Hassan Nasrallah yavuze ubwiwe yuko arindiriye igisirikare cyo muri Israel kize mu majepfo ya Liban kugira tubahe isomo. Iryo ni jambo Hassan Nasrallah yavuze. Intambara ya Hezbollah Katz aremeza ko imaze amezi 2 iriko itegurwa. Nubwo yari maze amezi 2 ikitegurwa, byatanguye mbere nabivuze nk'itangura. Byatanguye mbere neza mu kwezi kwa 10 itariki 8 mu 2023. Byatanguye ari bukebuke. Byose byatanguye ari bukebuke ariko byagiye bihinduka bibi cyane. Ku buryo ubu unye vraiment turiko turaba abantu benshi bariko bahitanwa n'iyo ntambara. Turavye neza muri ako gace ka Liban kamajepfo, abantu benshi barahavuye. Baragenda barahunga barakizabo kubera ko abantu bariko baricwa ari inzira karengana. Tugaruke neza ku iraswa rya Pagas. Iraswa rya Pagas aho hantu abantu 200 barapfuye, abantu majana barakomereka. Ibyo ni ibintu bibi igihugu ca Israel ikirakora. Umunsi wa mbere mu itira ry'impaka rya Liban niho umuvugizi w'igisirikare cyo muri Israel yabwira abasivile bo muri Liban ko boja kure y'abasirikare ba Iran kuko bazobayogeza kamigwe. Guhera ku munsi wa gatandatu n'uw'Imana ariwe dimanche niho BBC World yatangaza ko Hezbollah yarekuye amaroketi 150. Ico gikorwa kikaba cabaye kayise kurusha ibindi bikorwa.
nkuko umushikiranganje w'amagara y'abantu wo muri Liban Fias Abiad abivuga, haravugwa ko abantu bashika 558 bamaze kwitaba Imana, 1835 barakomeretse. Muri abo 558 94 ni abakenyezi, 50 ni abana. Murumva ko ino ntambara muri Liban ari ntambara igasebeje kandi ibabaje cyane. Ni hano sozere kino kiganiro, reka dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuri Kirako ca Boss TV. Nje rakoze dase nko bisanzwe, nko musanzwe menyeye, mufyonde kuri like, mu subscribing, mu share ko comment, mu partage ibikorwa byacu kugira dushishikare kubazanira ibikorwa biri update. Yaje rakoze dase kuri Kirako ca Boss TV, naho mu kiganiro gikurikira.